twifuza cyane yuko mu minsi iri imbere BBN yoba ku rugero rw'ibindi bigo byo muri aka karere canke ivyo mu makungu biraba ubuziranenge. Ivyo twaratanguye kubikora, tukabikora gute? Twebwe ubu dukora tugerageza kugira imigenderanire n'ibindi bigo dukora bimwe, ibigo vyo muri EAC, ibigo vyo muri Afrika, ibigo vy'iburaya, ibigo vy'ahandi turafise imigenderanire cyane. Nk'ubu turi muri izo, nk'ubu turi muri Arso, iyo ni kigo kiri muri Afrika kiraba ivyo byose turinjira, tukaba turekuriwe no gukoresha amanorme yabo. Abantu benshi ubu baribaza kubera ibi bintu vy'ubuziranenge n'ibintu technique bitoroshe kumva ku bantu. Abantu benshi baravuga bati ibidandazwa vy'Uburundi ntibisohoka kubera imvo iyi nivyo. Ubu turafise uburenganzira bwo gushobora gutanga ama certificat y'ibintu ku rwego rw'igihugu. Mugabo amanorme dukoresha na manorme ya EAC, na EAC iyakura mu manorme ya izo international, bivuga yuko ubu abantu bahora bavuga ngo BBN ngo nta manorme ifise. Oya, ubu turafise uburenganzira burya turi muri izo bwo gukoresha amanorme yose dushaka, kuko hariho procedure zo kubikoresha. Rero turiko turatera imbere kuko dukorana n'abandi, turiko turanagerageza yuko nta muntu yogomba gutera imbere ku rugero rw'abandi adahereye iwabo. Aha abarundi baracyabuze akameremere kubuziranenge, nico gituma ubona ibi bintu bitariko biragenda neza. Ubu rero turiko turabazana buke buke tubasigurira kugira bumve yuko ikintu kija ku isoko gifise certificat, kidafise certificat birazira ko kija ku isoko. Rero ubu turiko turakora iki? Turabuze ikintu bita certification system. Certification system ni iki? Ni certificat umuntu aronka ari ukora mu ihinguriro, iryo hinguriro ivyo rikoze bikemerwa mu makungu, ari service bikozwe ikemerwa mu makungu. Aha muri iki gihugu hariho amashira hamwe, amahinguriro atari make amaze kuronka izo certificat system. Rero na BBN turiko turarondera mu bintu bitari bike yuko tworonka izo certificat system.